none nk'ubu unya ufise umwana wawe wivyariye wavyaranye na Ciza sivyo hama n'umwana Ciza vye kuri uwundi mugore akaba bakagwa nko mu kinogo c'amazi bagikorokiye ku mwanya umwe umva kugira ngo bakure nshobora kubakurayo bose cyarimwe nuwe woshobora gukiza gati umwana wawe n'umwana wa Ciza nono aramutse akoze ikosa nk'iryo mugore wa mbere yakoze nawe nyene wocumureka kugenda kurondera uwundi Pula wakunzi ya BTT Vuja Today TV amazina ni Tennis Stone behind the camera ni Nyama Choma uko turi babiri nitwigera duhinduka uno musi ndi kumwe n'ivyo mamare bibiri nyene tuzinanye reka nangore ngana kwa Ciza gutumerewe mzee ya safi maniga umeze fresh ya na umeze fresh sana kabisa ya naye ndashima kabisa ewa vraiment jana mimi kwa na Ciza kera be kandi sana amakuri misi myinshi na mahoro ibyo nivyo izo ni na mahoro n'ibintu bishashe kabisa no unasemaje mabuja haje mvuga neza kabisa je ndashima ivyo ni vyiza guys no mujistre yani ibi ni vyamamare murabizi ibi bifite ibikorwa vyinshi cyane nyene baza kuvyibwira nubwo byinshi umaze kubimenya nubwo batobibabwira soza yagize nganira kubaganiza mu buzima busanzwe apana nk'aba star yagize nyene nk'ubuzima busanzwe anyene ikibazo ca mbere cy'ubujuju ngiye kubaza sinzi ko waramaze kwibabaza ariko kugira ngo nshingire ku bibazo vyanje bikurikira yani nkurikiza ivyo muba mwanyishuye mwege mzee uko tayari ya nta kibazo mabuja uko tayari nangora none mwebwe babiri mufitanye imigenderanire nyabake aso nta migenderanire dufitaniye so n'umudamu wanje nkuko mwavyumvise numugore n'umugabo ubujise ni ibintu birakemutse naho ni inshuro nari nkene vraiment niyo nyene nari nkene kugira ngo nkomeze ibibazo byanje rero nyene bikwiriye none reka Ciza mbaze ndamwiyorere gatoya nibarize nono no Ciza n'umuntu nyabaki mu nzu numufasha wanje numufasha wawe yani n'umuntu nyabaki yani jise yemvuza twembaje ngo n'umuntu nyabaki yani kujya ku buntu akina ngo dufate nko ujya filme mwakoze yitwa Umwikomo yari umutipe yari umugabo atuje atahura ibintu ku buryo yabashije kubana n'umuntu yananiwe kubana n'undi mugabo nini byashize gusobanura yani mu kujya kurabikira mu mafilme niko basanzwe ameze mu buzima busanzwe mu bisanzwe kujya nyine ni kwa meze wana kujya nyine wabonye mu Cizere na kujya nyine niho no muhira bameze sawa ivyo ni vyiza my goodness none gazi ndababaza ibibazo mukeneye kumva canke mbaza ibibazo bikwiriye isi keneye kumva wewe ni wora bico mzee ndababaza ibibazo mukeneye kumva canke mbaza ibibazo isi keneye kumenya so kimwe wewe icyakuzanye no gukora ikiganiro so bibaye ngombwa ico bajije turashobora kucishura mugabo hari abantu kenshi ushobora gusanga baje gukora ibiganiro ugasanga ibiganiro byo gukora abantu hasi ivyo nawe urabimenyereye so rero turi mu kazi kora ikintu gishobora gushikira abantu bakacakira neza ego hamwe ni thank you nkuko nyene namaze kubina nibagi kubabwira guys je simwa nkora ikiganiro ahubwo turayaga juste abana n'umuryango ni umugore wanje ava muri uyu muryango nyene uma muca makya ni nka famille yanje kuri jewe sasa rero ikibazo mfize ni kinya Ciza nzi neza yuko ufise nabonye ikiganiro wakoranye na Arvera muhimbare kuri sandi umoja uravuga kuvyerekeye abana batandatu ufise kandi abana batandatu bisa nkaho utabavyaranye na nono sivye yo okay none ikibazo canje ndeka ndakimurira ari kwa nono wewe birakorohera kububana n'umugabo afise abana hanze musa si hanze kuko niwo mugore batanguranye kubana nawe birakora kubana n'umugabo afise abana ku wundi mugore inambanye isabana inambanye nuko mwamuhuza na se w'abana ico ahubwo mudahuza niyo yobe impamba niba ari nambamye urumva ivyo byose ingorana hano zoba zihagaze sahanzi kuba mwoba mudahuza se w'abo bana no kuba hari induru urumva niyo nambanye yo bihari mugero mwamuhuza mukamwumva kumyira nambanye jembo ni hari none nk'ubu unya ufise umwana wawe wivyariye wavyaranye na Ciza sivyo hama n'umwana Ciza vye kuri uwundi mugore akaba bakagwa nko mu kinogo c'amazi bagikorokiye ku mwanya umwe umva kugira ngo bakure nshobora kubakurayo bose cyarimwe nuwe woshobora gukiza gati umwana wawe n'umwana wa Ciza
sha bose ni nkabi wanje. ugomba gukuramwo umwe kuko ubarekeye bose barapfa ugomba kubanza kwanza gukuramwo mbere yo gukura y'uwundi. Stone ico kibazo numva umbwiye burya. Nyene ni ikibazo c'ubujojo nyene ndabizi ko ari ikibazo c'ubujojo nyene kabisa. Muze jewe akintu kimwe munanizeza mvuga ati witeguye gute? Okay, kububona nundi mugore birumvikana kuko ufise impamvu zawe kandi ufise n'abandi bana bawe. Nzanga bikunda kububana na today ejo canke igeze ushobora kuzovyarana nawe abandi bana. Wavyiteguriye gute kugira ngo ntihazobe injyane hagati yabo bana banono n'abana burya mugore wawe wa mbere? So abana nubwo baba bavukana bose haramutse haba injyane haraba injyane. So ukuvuga ngo woshobora kuzibira injyane ntibishobora gukunda kiretse Imana gusa. Kuko maze kubona abantu benshi bashobora kuba bavyaye abana ku mugore umwe mugabo ugasanga amatati intambara zamaziriho badahuza. Rero kubw'ivyo ntamvo yo kubizibira byaramutse bishika birashika. Nyene ivyo ndavyumva muta ariko urabona iyo abana bavutse ku mugabo umwe no ku mugore umwe babitandukanye no kuri bajya abana bavuze ku bagore batandukanye kubera kurumva kuko muri baba bavuze ku mugore umwe no ku mugabo umwe ujya mugore ahanurwa n'abantu bamwe yosi ariko iyo bavuze ku bana babiri batandukanye ujya mugore dufate nka nono bafise abantu bamuhanura n'ujya wundi mugore akafise abandi bantu bamuhanura uba bica bigenda bikwegana ku buryo hagati y'abana rero bica bibanye n'igise aho mengo kibaye ikibazo kinini ya cyane nyene. Kwishura icyambere na mbere ho nkiriho ivyo byo kuvuga ngo hoba amatati ndizera yuko bitobaho kuko bikomoka ku muvyeyi. Reka dushingire nkuko nagukiriho so narapfuye ndizera yuko ibintu bizogenda neza kuko sukuvuga ngo amaparasera ariho kuko umudamu mukuru aba mu nzu napanze. So nubwo vyashitse turavana kumvo zitamvuye ko zivuye kuri we kuko deja we yagenda avuga ko ndi umufirmason yani ngo nkoreshwa n'abadayimoni. So bivanye n'aka kazi nkora rero amaze kunyanka biraba kajagari ibintu biraba birebire haragera igihe mbona ati ntibikunda ko twobandanya n'umuntu kubana n'umuntu atanyiyumvamwe atankeneye. Amaze kumbwira ndamuvire mu nzu kandi ariyo nubatse deja ndavuga ati reka ni amahoro ndagira iki ndamukinguruka ndamureka hako kuko umudamu iyo mumaze kuba mubana mudahuza keshi na keshi hari gihe haduka mu bintu by'ubwicanyi. Nico rero nashatse kwirinda. Kumva ivyo waravyirinze muta ariko gutere kuri abo bana kuko nimba uwo mugore nimba mubasha kuba mudahuza abana bo mugomba guhuza vyanga bikonda kandi muzohuza gute mu gihe uri kure ya mama wabo? So abana bari mu rugo bari kwa mama bari mu muryango. Rero kuba noba ndi kumwe na nono nta ntambamye iriho kuko n'umudamu araza ubuzima bw'abana. So kuko abana bogiza amatati mu gihe ataca bafasha mugabo birashika ukazubona araguza impuzu arabashiriye bisigura ngo rero abana barazi kari mama wabo. Na nono aramutse akoze ikosa nk'iryo mugore wa mbere yakoze nawe nyene wocumureka kugenda kurondera uwundi. So kimwe gusa kiriho baca umugani mu Kirundi ngo ntazibana zidakomana amahembe. Ariko gusa kimwe mu rugo no guhariranira yo habaye ikibazo kana we kintu nutari ujya mugore wawe wa mbere ahubwo niwe yase kumparira kuko ivyabaye vyose kugira ngo nzane uyu noneho arabizi kuko vyaramuciye mu matwi yarabibonye ndetse no gufungwa vyarabayemwo. Urumva ni ibintu novuga ngo ni Imana gusa ntabwo ari umwana w'umuntu gusa kimwe aritaha abana biwanje vraiment ico ndakimushimiye ko n'ubu turi kumwe kuko abana biwanje abafata nko ari abana biwiwe. Nyene ivyo nyabirashimishije sana, congratulations. Nyene felicitation ivyo birashimishije sana nyene kububasha kuko ivyo ntabwo bikora bose urabona ntabwo bikora bose iyo abagore bamaze kurongorwa ku bandi bagabo bafise abana birabagora sana kandi cyane pe kugira ko yani ngo kubasha kwita abo bana b'uwo mugabo batari biwe batari abana biwe no kububikora nyene burya felicitation bavuga gute mu Kirundi basha ndagukeheje ndagukeheje uranyeheje nabaye ndabizi basi mumbwire ndagukeje ndagukeje vraiment ni sawa orana ukora na jewe ndumuvye ndafise umwana umwe mu gihe mfise umwana umwe ndazi ko igisa kibabaza kandi ndazi iyo umwana atari hambavu y'abavyeyi bose birababaje mu bisanzwe rero je mu gihe no bandino nanje ndi nk'umuvyeyi wabo naho keshi ivyo bintu mu Kirundi batakunda kubitahura
sishobora kuronka ayo mahera kandi muranca kumuhana ngabona ukunye n'abantu baba bameze ndaca nanje kwibwiriza ikintu ngavuga ati ko ikintu ndakibonye bimeze uku reka mvuga ati hanyene twiganire ugaca usanga amaye nkayo 30 yangahe ngagenda muri shopping naho umugore watabifata neza abana bobo uko bagenda barakora niko bazoguma babona kwitanga kwiwanje na se wabo naho batari buhure baganire abana ariko ari dukeya baratubona tukabashikira urumva umugore wa mbere wa Ciza yaranse kumubabarira nico gituma ari kumwe nawe uno musi sivyo gute ejo uwo mugore wa Ciza aramusa mubabariye agaca asubirana na Ciza vyoca vyogenda gute wo vyakira gute jewe biruhutse bibaye nuko nonezerwa ko kubera kujya kubyatsi munazibona zidaterana amahembe sukundi jewe arutsa mubabariye ko kubera ujya mutsima wonyine yoba yemewe kumubabarira bagasura bakabana niwo atamutsima yarafise kubana na jewe niko vyoca vyumvikana nuko abari muri twa tundi tubiri je mu bisanzwe bamfashe nk'umuntu uze nyene muri uyo mwanya bari mu mbabaro mu gihe imari muhezage ugaca usanga aratandukanye na jewe asubiye kuri wa mugore mukuru aramusakoze ikosa Ciza uwo mubabarira kuko urumva impamvu atasubiranye n'umugore wiwe ni kubera ko atamubabariye wowe uzomubabarira hari ikosa ryo kwihanganira niriye kosa ritari ryo kwihanganira Stone reka ndakubwira ikintu kimwe wovuga ati ngo hari ikosa ryo kutihanganira oya ni wavuze ati ngo hari ikosa ari yamakosa kwihanganira naje ndakwaje niriye kosa ritari ryo kwihanganira amakosa yose hari amakosa atandukanye eske obufise umugabo sawa n'umustari nanje ndumustari none mu bihe vyabimeze uko ndibaza ko iyo umugabo avuye muhira musezerana neza wewe munyu mugacu zubona umugabo we wawe ari kumwe n'abanzi akaguma kubesha ati sheri bimeze uku fendo fuka mwifatira n'amasaho kamubona eske uca yumvira ko ari yangeso yiwe yo kuva imyaka numwe kutokwiyumvira yuko ico kibazo coba cavuye kuri jewe kuko ari gihe byo bishika ugasanga nyene umugore gusohoka hanze cyangwa umugabo gusohoka hanze ugasanga ikibazo kiri ndani nyene ikibazo kiri mukuru ujya muntu yakorewe avuga yuko yakorewe ikosa ugasanga ni wabiteye kuba yobaje gusohoka hanze cyo ugasanga nyene ni Ciza yabiteye kugira ngo wowe usohoke hanze gute biramutse bibaye no kugusohoka kwiye byavuye kuri wewe byavuye kuri jewe ndi nk'umuntu w'umudamu mu rugo ndashobora kubona ati rikosa nuko giye tubwagore beshi tutemera makosa ndashobora kubona ikosa nkavuga ati rikosa ndaririmwe ariko simfa ndagemeye umvise ariko ro mugemba nitawura hari gihe shobora kucarana nkiyumvira ati none kwikintu ndakirimo no vyogenda kutogirana ngiri iki ndakimubwira ariko gacu usanga rero nguma nakakanu nyene kishavu mu mutima bikangayo ko ngiri iki nguma ndambwira niyo yamishwana. Wow. Hey guys, reka nize kandi ko muko kurikirana ikiganiro caca BTT Buja Today TV kama kawaida. Nabwo tuko turakora igano kama community tuko turiyagira nyene nka yani gisere yani nka family imwe. Kubera kurabona Ciza ankuriye mu kira kintu cyose. Narababwiye ati ndi umujournaliste ariko nsanzwe nkina amafilm mu buzima busanzwe. Ciza arakora neza n'umukinyi wa bien afite ibintu bikorwa byinshi mu byukuri andenzi ibikorwa andenzi zina kira kintu cyose arakindusha. Niyo mpamvu ndiko ndakora kino kiganiro kubera ko najewe aho ndi no musi ndi umupapa fise umwana umwe kwisaza bisaba rero kugira ngo niyegereze bajya abantu bamaze guca muri vyinshi je narashikako kugira ngo namara gushikara imbere menye kungene ngomba kuzovyifatamo ico kimwe na wowe udafise cyane experience y'ubu buzima nyene ubashe kumva kino kiganiro kigira ico kikwigishije kandi ico kikumariye ugire n'ivyo ugomba kuba wohindura hafu mzee wangu gise kiganiro yani ibibazo yani igano canje cyari muri ubwo buryo byanga bikunda mwabuze ibintu byinshi bitandukanye wari wese mafise ikintu kimwe agomba gukurikira nyene yacumvise nyene ibintu nk'izo tuvuye mu buzima busanzwe rero tugarutse rero nk'aba star mzee wangu nashaka kunyibutse yanuze yawe mzee so YouTube yanje ni Ciza Comedie canke ukandika Ciza Big John so Ciza Big John hariko indirimbo hariko amakomedi hariho na filime nanditse bitwa Akajagari so igice cya mbere cyaragiye ko n'igice cya kabiri ndashimiye abantu cyane bayikurikiranye vraiment Imana ibahumugisha dakika Ciza muramuzi ntigera kuri kosa mu mikino yiwe yose sha no kuri radio Akajagari sere bwayirabe ariko uyu mwanya ncangina ndayirabe na mbere ko ndayirambaza ko kwigira partage nabonye ni yani kuko uri kurakira abakino kiganiro kirangize numara kukirangiza uje usubira inyuma ugenda kuri research yani researching nyene wandike nyene Ciza Comedy canke Ciza Big John amadeno ubona ibikorwa vyiyafuma make no ofise chano oya canke ukora direct nyene na papage birashika rimwe nkagenda nyene urumva nkamutera intege ivyo okay
ariko nubwo shaka kurangiza ikiganiro canje sindanyugwa cyane kuri kirya kibazo wavuze ati ngo ari amakosa yo kutihanganira kandi mugimba azi neza ni amakosa nitwibwe abantu tuyatera kandi batwe tuba tubasha kuyatera turi bisikungiye tubasha kubikemura none ndakeneye basi yani ngende umaze kumbwira ati niriye kosa muze niriye kosa ritari ryo kubabarirwa so abantu benshi barakunda kwitiranya ibintu so ikosa ry'ubusambanyi keshi ushobora gusanga keshi bikunda kuba ku bagabo ushobora gusanga umugabo afasha umugore wiwe mu nzu mu cyumba bajyamya amagurane ariko umugore agahora agaceceka ntasarishe mu rugo so ariko umugabo yafata umugore agacagira iki aramboye gutaha iwabo so ndibaza ikibazo cyari ico bisigwe n'icya kibazo nyine gite gikomeza kuba yani mu gihugu cyacu no mu bindi bihugu byose bijya avuga ati ngo umugabo n'umudahangagwa gusa jeje yani zinavyemera ikintu kinyemeza ko umuntu ari umugabo suko agomba kugaba umuryango wiwe ahubwo je nizera ko umugabo agomba kurinda umuryango wiwe ubasha kurinda rero ukumva kurinda umunezero w'umugore wawe ubasha kurinda umunezero w'umuryango wawe w'abana bawe ababanyi bawe abantu bose nyene ndarabwira ati musige muri commentaire nikiye nirihe kosa atari ryo kubabarirwa nzorisoma nzoyasoma hamadeni mu kigano gikurikira nyene nzoza yani turondere inyishu ico kintu kugira ngo kuko ataba kubabarirwa ibi ingo nyinshi zizosambuka tugomba kurondera uwo muti kugira ngo nyene iryo kosa ritari ryo kubabarirwa tubironderera umuti amazina ari Dennis Stone behind the camera twari kumwe na Nyama Choma ndabibutsa nimwe bage gukora subscribe kuri Ciza Big John kugira mukurikirana ibikorwa vyiwe nyene murakunzwa muri hose peace.